mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami ikaze muri Niro. Murakoze ndabashimiye cyabi Galatiya. Impamvu ikomeye nuko ivyete vya Paulo bikwiye gusomwa hamwe n'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Iyo umuntu ariko arasoma igitabo c'ivyakozwe n'intumwa bimuhereza umuco wagutse mu kirere, ayo mashengero ahava yandikira mu vyete, ayo mashengero yavukiyemwo. Amashengero yatanguza mu ngendo nziwe zivuga butumwa. Hanyuma rero kubera ishengero ry'Igalatiya rivuka mu rugendo rwe rwa mbere rwivuga butumwa, niyumvire yuko ari vyiza gutangura kwiga ibijanye n'ayo mashengero y'Igalatiya. Ni naryo kete yandika kare gose cyane tubivuga mu mwaka wa 1949 inyuma ya Yesu Kristo, mu gihe ivyete vy'abikorinto ba mbere n'abakabiri bihava vyandikwa mu mwaka wa 1955. Rero kubera kuri iyo mpamvu yo gutondeka uko ayo makete nyene akurikirana muri kahise, turavye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa nifuza kuduhera kucete Paulo yandikiye abigalatiya. Tabo mbega abo bigalatiya yandikiye, iryo shengero ry'Igalatiya yandikiye ni bande wo dufasha? Taragera kure, ico ni kibazo kigoye. Ni kibazo kigoye kumenya abo bigalatiya yandikiye abaribo. Mu byukuri haracari impari mu bahinga b'ijambo ry'Imana kumenya neza na neza abari bandikiwe kino cete ca bigalatiya. Impamvu rindi ndabivuze gutyo nuko hariho Galatiya twita ko ari Galatiya yo muri Nord. Galatiya yo mu buraruko yarimwo abanyegalatiya mu buryo bw'ubwoko. Galatiya yo mu bumanuko ni Galatiya mu buryo bwa administration y'abaromani. Umwanya ngira ndabisigura. Nko mu mwaka w'amajana 230 imbere ya Yesu Kristo, ubwoko bw'abaselte b'abagolwa bava hariya i Burayi kubw'impamvu kanaka tutosigura umwanya muremure hano, bahise nko kwimuka baramigra baza muri Asia Mineur, baza muri Asia ntoya, baba nk'inyambukira. Rero n'abanyaburaya bavuye i Burayi baza muri Asia ntoya, uno musi izwi nka Turkey. Barayinstara mu mwaka wa 230 imbere ya Yesu Kristo. Hanyuma uno musi ivyigwa bicukura kahise birerekana yuko aho hantu binstaye ari mu ntara uno musi izwi nka Ankara muri Turkiya. Rero ingendo Paulo ahava akora urugendo rwa kabiri n'urugendo rwa gatatu, umenga araca aho hantu. Turazi cece 16 ku murongo wa 6 dushobora kuhasoma gatonya, maze baca mu gihugu c'Ifurugiya ni Galatiya, babuzwa na mwemu kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Ubwiye cece 18 ku murongo cece 18 ku murongo wa 23 havuga ngo amaze yo iminsi avayo aca mu gihugu c'Igalatiya n'Ifurugiya, aja mu bisagara uko bikurikirana aremesha abigishwa bose. Hano tubona ariko aremesha abigishwa b'Igalatiya. Igalatiya mugabo h'ifurugiya ni Galatiya no twokwita Galatiya yo muri Asia Mineur. Aho hantu niho hari ubwoko, havuga ati abanyagalatiya nyine bo mu bwoko. Aho naho ritubona Paulo ahavuga ubutumwa, tubona ahaca mu nyuma mu ngendo rwa kabiri nuko gatatu aremesha. Gwa kabiri yarahaciye yavuze ubutumwa. Mugabo muri 1823 Actes des Apôtres nje kuzwe 1883 tubona ariko aremesha abigishwa aho hantu munakiyumvira mbega yabwiye ubutumwa ryari ko 16 umurongo wa 6 yitubwira ngo mpemera aramubuza kuvuga ubutumwa muri Aziya. Yumva umunashimira ati mbega ikiceto yoba yacanditse bituzi byari yo yaravuze ubutumwa muri iyo Aziya ntoya iri mu bwoko bw'abagalatiya. Mugabo turabona aremesha abigishwa bari muri ako karere muri chapitre 18 umurongo 23 ati nta uzi byari yabwiye ubutumwa, mugabo kumbure yariko arabaremesha inyuma y'imyaka kanaka iryo shengero ryaratanguye. Aho naho tubona ko ari inyuma y'imyaka 50 kuko urugendo rwa kabiri bivuga butumwa n'urugendo rwa gatatu bivuga butumwa ni mu myaka ya 50 iri hejuru. Iyo ni version ya mbere. Ariko version ya kabiri ni ingene Paulo tubona urugendo rwe rwa mbere bivuga butumwa mu gice ca 13 tubona avuga ubutumwa ahantu hazwi nk'Iperuga, Antiokia, Pisidia, Derube, Irusitira, Ikoniya. Nibisagara bizwi bigaragara ko Paulo yabibwiye ubutumwa mu rugendo rwe rwa mbere bivuga butumwa. Urugendo rwa mbere bivuga butumwa rero turabona mu gice ca 13 kuva ku murongo wa 13. Ivyo bisagara meje kuvuga rero y'abaromani
ibice birakomeye kubera umuntu ashobora ati mbega igicete cyanditswe ryari uko nimba ariko yandikira bigaratiya novuga ntibo muri no mwamwe buraruko aho rero ico gicete cyanditse hejuru y'imyaka 50 muri za ngeno za kabiri gatatu zivuga butumwa ariko nimba yandikiye ano mashengero tubona mu 13 mu rugendo rw'Rwanda rw'ivuga butumwa bano bantu yabandikiye mu mwaka wa 1949 igituma ndabivuga niyumvira yuko Paulo ariko avuze Galatiya ariko aravuga ibi bisagara tubona mu 13 nukubera iyo ariko arandikira bigaratiya aravuga ikibazo kijanye n'imico y'abayahudi badakwiye kugereka ku butumwa bwiza mu kugerageza kwisigura iyaza kuba ico cete yacanditse inyuma y'imyaka ya 50 nta nkeka yategeza kuvuga rinde kuri ya nama i Yerusalemu mu 15 aho abakuru Yerusalemu ba ego na ba Petero bavuga bati turasabye abanyamahanga ntimubikoreze ibi nibi iyo yari yarigima ikomeye Paul yateze kuvuga ariko andikisha bigaratiye ariko ntavyo avuga bigaragara rero uko Paulo yari kurandikira kino cete imbere y'inama i Yerusalemu mu mwaka 50 ko ntiyari gushoboka kaje ko kuyivuga iyo yari cete inyuma ubwa kabiri nuko hari umuco wa Paulo yari ko aravuga ibisagara yagendeyemwo ahanini akoresha ibyo twita amazina ya administration y'Uburomani nk'akarero ariko agiye kuvuga ubutumwa i Filipi avuga ati ni ntara yo muri Makedonia kuko Macedoine ni region yagutse hanyuma Filipe Thessalonike yari amasite manini agize iyo ntara ya Makedonia ngo ariko aravuga i Korinto kenshi aravuga intara y'Akaya kubera Akaya yari iyo region yagutse nuko abaromani bari baragabuye ivyo bihugu ivyo bisagara rero nk'i Korinto yatwagwa muri Akaya rero Paulo rero nimba ariko aravuga ariko arandikira rino shengero ry'Galatiya nibaza ko ariko avuga nyene Galatiya nkuko abaromani bayitahura apara nkuko abagiriki bayitahura ivyo byo dushikana ahantu tuvuga rero tuzi yariko yandikira kino cete ko candikira amashengero yatanguje mu rugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa ari nayo mashengero ari mu bisagara vyari bigize intara yagutse y'abaromani yitwa la province romaine de la Galatie apana ka gace gatoyi kari kiyegeranijemo ubwoko bw'Abagalatiya baje banduruka i Burayi nibaza yuko nacabisha byoshikana ahantu tuvuga ko ino cyanditse mu mwaka wa 1949 imbere y'inama nkuru Yerusalemu kuvuga aheze urugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa ari narine yaciye asubira Antiokia aja kuruhuka ni naho yaciye agenda Yerusalemu atanga ijya raporo aruhutse imbere ko aja mu rugendo rwa kabiri rw'ivuga butumwa niho yanditse icyo kete ajandikiye Galatiya kuvuga mu mwaka wa 1949 imbere yo kujya nama Yerusalemu iba turumvise iryo shengero ry'Galatiya abari barigize none ni iki cyatumye Paulo abandikira ko wumva ko ashobora kuba yari yabagendeye ni iki cyamusunitse kubandikira kino cete murakoze intumbero ya Paulo mu kwandika kino cete ni ya urgence ni cakibiriraho catumye habana ya nama Yerusalemu mu 15 byakozwe n'intumwa niyo mpamvu navuze tutoteza gusoma abigaratiya turabikitabo byakozwe n'intumwa hari ingorane n'abayahudi bagenda ahantu Paulo yaciye bakabwira ati mwe muri ko muravuze induru rwose cyane hagire ngo mwakijwe rwose Imana yabakiriye nk'ubwoko bwayo erega mutakebwe ngo mwongere ko ibintu bimwe byari bigeze kwizera ko abayahudi n'imigenzo ya Mose ntimuzabamukijwe by'ukuri atuwa mwidegevye nko muravuga muri ko murakoma karuru k'intsinzi karenze ivyabaye mutongeye ko iki niki ntimushobora kuba bamwe natwe mu bwoko bw'Imana ibi rero Paulo yishura kuri ico kibazo c'abayahudi bariko barazana inyigisho zo novuga ko ariko Paulo avyita avuga ati abantu banyegeteye muri mwe kugira ngo babibe umwidegemvyo gusoma muri Kristo izo nyigisho zabiba umwidegemvyo bahabwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana yandika rero kugira ngo akosore abigaratiye ko bariko baratwagwa n'izo nyigisho ushobora kudufasha mukaduha inyubako uko kino gitabo cubatswe kino cete Paulo yandikiye abigaratiya murakoze twaje kuvuga intumbero buryo bifatanye na icumviro nyamukuru rero iyo ntumbero ariko arayikurikirana mu byo avuga hasohoka mu icumviro nyamukuru rero navuze ko intumbero kwari gusubiza abigaratiya ku murongo muratwazi ko hahanda avuga ati yemwe bagaratiya n'ujuju ninde yabaroze mwatanguye neza none rabi byo muherejemo rero ni kubagarukana mu mutima w'ubutumwa bwiza rero mbega ivyo babikora gute ariko arabikora dusanga haserukamwe icumviro kimwe gikomeye nyamukuru ni umwidegemvyo duhagwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu navuga ko ari yo theme central ko ari ico cumviro nyamukuru gifasha kino cete cyose
c'abigalatiya muribuka yuko Martin Luther mu kinjana ca 16 yahavuye yita kino cete la charte de la liberté chrétienne ati iki nico civugo c'umwidegemvyo mu Kristo kuko cyo kimwe n'abaromane duhamagarira kwakira umwidegemvyo wose uhagaze mu butumwa bwiza bw'ubuntu muri Kristo Yesu. Iki cete ndo cafashije abantu nk'aba John Wesley guhinduka kwizera vy'ukuri ko batsindanishirizwa n'igikorwa ca Yesu Kristo. Rero caragize uruhara runini rwose muri kahise. Igero Paulo ariko arakurikirana kino ciyumviro mbega ariko aragikurikirana abigenza gute? Siko novuga nti kino cete c'abigalatiya kigizwe n'ibice bitatu kandi biragaragara. Ibice bibiri vya mbere abantu yavuga ubwo buntu bw'Imana nyene uko twavuze yuko ishimo ya mukuru ni uwo mwidegemvyo uzanwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ibice bibiri vya mbere agerageza kwerekana imigenderanire hagati y'ubutumwa bwiza hamwe n'ubuntu bw'Imana. Ni handi avuga ati nihagira undi muntu ababwira ibirenze n'ubutumwa twababwiye arakavumwa. Agerageza kugarukana mu bice bibiri vya mbere agerageza kwerekana ingene ubutumwa bwiza ari ntasubirizwa kandi bukuweho uwo mwidegemvyo ntushoboka. Rero inovuga nti iyo migenderanire hagati y'ubutumwa bwiza bwa Kristo hamwe n'ubuntu bw'Imana ingene ubwo butumwa bwiza ariko buduhereza umwidegemvyo uzanwa n'ubuntu bw'Imana mu kuvyagura akoresha inkuru za kahise. Urabona ko agaragaza kuvuga ivyamushikiye ingene uko yari ameze kera ingene ubwo butumwa bwiza bwamuhinduye ingene bwamuhaye umwidegemvyo ko twavuze yuko niyo migendere hagati y'ubuntu n'ubutumwa bwiza ingene ubwo butumwa bwiza bwamwinjije mu mwidegemvyo vyagezwe bitashobora kumuhereza. Urabibona hanyuma arabandanya akoresha inkuru ziwe aravuga ingene vyagoranye ko abantu bamwakira kako yahora hamishengero aravuga ingene mu nyuma Yesu yavuye amurungika kuvuga ubutumwa bwiza ingene yahuye n'abakuru b'i Yerusalemu akababwira kujanye n'uwo muhamagaro n'ibindi nk'ivyo akoresha inkuru ziwe ivyo yaciye mu kugira ngo abatahuza ati abo bantu bariko barabagaragariza kubayovya jewe ntibansumvya kumenya bino bintu kuko nari umuyahudi abasumba umwete hanyuma naragenderewe n'umuco w'ubutumwa bwiza hanyuma ndahinduka hanyuma ndungikwa kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu hanyuma mbere ko ndabuvuga naraganira n'intumwa z'i Yerusalemu. Murabona ariko aragerageza guhereza autorité ivyo ahava bahanura mu bindi bice bikurikira. Abantu bariko dukurikirana baravye naho barabisha amaso asanzwe icisho 3 n'icya 4 baravye barabona yuko Paulo abagiye mu yindi ntambuko yerekana ubuntu hamwe n'ivyagezwe. Hano rero acakoresha ibice byo mu isezerano rya kera ntabagikoresha za nkuru ziwe akoresha cyane ibihimba byo mu isezerano rya kera abigereranya ingene ivyo vyagezwe mu isezerano rya kera bashaka kubagarukanamwo bitari efficace gukiza umuntu ari impamvu Yesu Kristo yaje. Suko ataco vyari bimaze vyahishura kameremere k'Imana vyahishura gutungana kw'Imana ariko ntivyashobora kukiza umuntu kiretse umuntu avyumvije na kwijana. Hano rero ntibihagaze ku ntege nke z'ivyagezwe ahandi bihagaze ku ntege nke z'umuntu kuko ati ni wavyumvira vyose niho uzobaho none ninde yovyumvira vyose. Rero vyari byagira ngo bishikane umuntu kubona ko adashoboye kandi akeneye umucunguzi agerageza gukoresha ivyo bice byo mu zano rya kera kugira ngo yerekane ingene dukwiye kugumbira uwo mwidegemvyo zanwa n'ubuntu bw'Imana kandi ubwo buntu nabwo tubutahura ko twumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abariko rankurikira rabo igice cya 5 n'igice cya 6 agereranya ubuntu hamwe na mpemu yera. Teme ya mpemu yera iragaruka cyane ni hahandi ubugingo bwo muri mpemu yera ni hahandi duhabwa umwidegemvyo. Rero mpemu yera ahabwa uwizeye. Hano rero ni byiza ko bariko rankurikira bitahura kuko Paulo n'imbere yaho gatonya yerekanye ko mpemu yera ni sezeno rihabwa uwizeye ubutumwa bwiza. Urekuye ubutumwa bwiza ntukirose mpemu yera canke ntugihawe za nkomezi za mpemu yera. Bane bajamata mufise shwa zibiri mugerageze kunezereza Imana mu nkomezi zanyu canke munezereza Imana mu nkomezi za mpemu yera ahabwa abizeye ubutumwa bwiza bwo muri Kristo Yesu. Rero Paulo avuga ati ubu rero abizeye Yesu Kristo nta kimwe Imana basaba bacaguma mu maririmba ati turidegemvya twarababariwe Yesu niwe bugorotsi bwacu. Nivyo nakamo vraiment ko mwidegemvyo ariko kandi uwo mwidegemvyo Paulo avuga ati nimugire ugwitwazo gwa kameremere. Cyo 5 ku murongo wa 13 ahava yerekana ngene mpemu yeri yaje ahubwo anesha kameremere muri twebwe ariko mpemu yeri ahabwa uwizeye bwa butumwa bwiza aba yadefanze mu mirongo ya mbere. Novuga ko hari nariyo nyubako nyamukuru ico cete cyose.
urakoze cyane. Mbega umuntu ariko arasoma kino cete ca Bigalatiya, nibihe bintu uwo mubwira atohusha? Kuko biroroshe ko umuntu aja mu gitabo agapfa gusoma mugatazi igicapo c'uwo mwanditsi acandikira bano bantu, wosubira ugafasha abantu batwumviriza ico batohusha muri kino gitabo. hari umwanditsi yavuze ati Abigalatiya igice ca kabiri kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 16 niwo mutima wa kino cece ca Bigalatiya, ku buryo iyo uhushije aya majambo ni nkaho uhushije ico Paulo ariko aravuga cose. Avuga ati twebwe mu kameremere kacu turi abayuda ntituri abanyavyaha mu banyamahanga, ariko tuzi yuko umuntu adatsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ivyagezwe, ariko atsindanishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Natwe twizeye Kristo Yesu, ngo ukwizera Kristo kuba ariko kudutsindanishiriza, atari ibikorwa bishinzwe n'ivyagezwe, kuko ata muntu atsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ivyagezwe. Amen. Novuga nti mu majambo make, duhushije urugamba Paulo ariko aragwana, tuba duhushije vyose. Avuga ati reka ndababwire, muri kameremere kacu turifuza kugira ikintu dukoze kugira ngo twereke Imana ko natwe hari ibintu turiko turarangura. Umuntu arakunda kwikiza, umuntu arakunda guhimbaza utwigoro twiwe. Ivyo rero vyaba bidutwara ku kwakira ubutumwa bwiza, umenga wari kumviriza abantu ariko atanga zino nyigisho, abantu vraiment barakijijwe kubera banka ko umuntu aja mu vyaha, bashaka umuntu yerekana ibikorwa bigororotse. Mbwa Paulo avuga ati oya, ahubwo kameremere ko umuntu kaba kifuza nyene iyo nzira aho wewe ari we ubonekana kuri kurakora. Ariko ubutumwa bwiza bukubwira ati nushoboye, iyo ushoboye Kristo ntiyari kuza, iyo ushoboye kuzuza ivyo ivyagezwe bisaba, Kristo ntiyari kwambara umuvumo wari ubereye, kuko birivuga ngo haravumwe utitondera ivyagezwe. Kristo rero aza kugira ngo aduheze vya bindi utwigoro twacu tutari kudushikanako, gutsindanishirizwa. Mbega gutsindanishirizwa tuguhabwa gute? Biciye mu kwizera. Mwibuke ukwizera ni mwaye, ni nzira idushikana ko gutsindanishirizwa, ariko isoko ryo gutsindanishirizwa ni ubuntu bw'Imana buseruka mu gikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, mu rupfu rwiwe no mu kuzuka kwiwe. Novuga rero ko iyi mirongo ariyo nibwo butumwa tudakwiye guhusha, kandi ivyo birabohora umuntu, bimwinjiza mwideganje. Bivuze ko igicetse bashita la charte de la liberté chrétienne, iyo wakije cizegwa gihimbaza Imana, kuko cerekana Yesu Kristo nk'umuhizi yakoze ivyo kameremere kanje katari gushobora kushikanako. Rero iyo wakiriye ico gikorwa ciwe uraba mu mwidegenzo nyakuri Imana yarigamije kutwinjizamwo mu kuduhereza umwana wayo. Murakoze cyane Pastor. Twigarukane ko ubu butumwa Paulo yariko yandikira Bigalatiya, twebwe uno munsi muri iki kinjana ca 21 muri kino gihugu c'u Burundi, nibihe bintu dusesha n'aba Bigalatiya Paulo yaba yariko aratwandikira iyo tubwiye ati soma icete ca Bigalatiya? Nibihe bintu Imana iriko iratuganiriza natwe uno munsi? Murakoze gose. Je ndavye nanabishije ko kuko iyo tutorera amajambo nk'ayo biroshe kuvuga bitagenda neza inyuma yacu gusumba bitagenda neza muri twebwe. Yego. Muri jewe novuga nti biransaba guma niyibutsa kenshi buno butumwa bwiza. Indongozi y'impinduka mu kijana 16 Matayo niyo kuvuga ati kwege dukwiye kwama twibutsa ubutumwa bwiza. Ati nyishu no tukwibagira n'ingoga. Mu vy'ukuri ntitwigira turengera kuguma twibutswa ko Kristo ahagije n'ikimaze ciwe gihagije. Kenshi nabashaka kubona umenga n'ikimaze ca Kristo guteranya ikindi kintu, guteranya ishengero, guteranya ibikorwa vyanje, guteranya ubugorotsi bwanje, guteranya ingabire zanje. Rero iki kintu cyo kumva ko ari Kristo wenyene, nkuko kera bavuga ngo solus Christus, seul Christ n'igikorwa ciwe nivyo vyonyene bishobora kumpereza kwakirwa n'Imana. Numva umenga ndakeneye kuvyibutsa kenshi. Intambamye zikunda kuba ko ariko batwumviriza ngira bamaze ku bashaka kwishushanya na jewe, nuko iyo ibintu vyagenze neza gose cyane hari gihe
igihe bigenda neza vyo mukavyuka wumva umeze neza uririmba zaburi n'amashimwe hamwe umukozi n'ahakoropa nabungira hewe urashobora gusubira nkajya hano kahakoropa hamwe abana bakuvuruze yo bibondo vyanje Yesu arabakunda kandi abaharire muri ko murangora yo ukumva ufise kwihangana kumwe kwa Kristo ukumva ivyumviro vyawe birejejwe ugaca ugenda ahantu ukavuga ubutumwa je ne sais pas mwibarabara canke muri bus ukumva bavuga Yesu ugataha mwijoro ukegeranya abo mu nzu bose mugasengana mwijoro haba kuja mu bitaro uvuga ati uyu munsi wagenze neza kenshi hariya ikigumbagumba kiba ibwira kivuga iti ubu rero Imana iri kwindaba neza gusumba uko yandaba ejo kubera ingene nigenjeje umenga nironkeye amahirwe yo kurabwa neza n'Imana bifatiye kubijanye n'umunsi ngene wagenze ariko iki nikizira imbere y'Imana ubugororotsi bwacu burahimbaza Imana ariko ntibuduhereza statut yo gutsindanishirizwa bwa kabiri ibindi bikunda kunshikira ariko n'imviza ashobora kwishanya navyo n'igihe vyanse vrai ukazinduka wumva umenga abandi baravuga ngo yatanguje mu kwibubamfu ukumva nyene nta watakaje ntuze maîtrise de soi urashavura n'ingoga umukozi wumva wo mutuka kwazo musu uca mwirukana ati tu mbwira amahera gufitiye yose ugende ugiye muri bus mukumva yagusavye amahera nibiki gusaba amahera nkankamira nibiki washika ku kazi ukumva woshwe n'abakorege bose sindabizi ku mashini cyangwa telefone ukaraba pornography sindabizi ugasanga uwo munsi utashe kumva umenga n'ibiburi Imana nikeneye no gukubita ijisho iri kure kandi nikeneye ko munabonana nikeneye ko munahuza n'amaso ni muri ico gihe nyene Imana ibikeneye ko muhuza amaso gusumba ikindi gihe cyose ariko uca twinyegeza bati reka ngende niyuhagire iyo Mana ndaza kuyereka nsa neza ibi rero niyumvira yuko niwo mwanya nyene tuba dukwiye kuza ati Yesu no munsi natsinzwe sishoboye kunezeza mu nkomezi zanje nukuri ivyo nakoze sinavuga ngo bifashe ibisanzwe vyakubabaje ariko vyakubabaje kera niyo mpamvu cagiye ariko urahana Yesu ku musaraba buryo ariko uranamuhanira ibi vyaha nzokora uyu munsi ngene wagenze uburake nyene uri numva muri jewe wategezwa kundakira waraburakiye umwana wawe ku musaraba kugira ngo nakire imbabazi muri no mwanya novuga ko ivyo bintu birakunda kutugora kunyaruka kwihimbaza iyo ubuzima bw'imwe muri ko buragenda neza no kwizigirira ingene turiko turahinduka ahandi naho gutakaza ivyizigiro rwose iyo twananiwe nizeye ko ariko batwumviriza mu gusoma igice Galatiya mushobora gusoma mu mwanya mutonya ukagisubiramo kenshi yemye bashobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami yemye bashobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara